bisanzwe murabibona ko indege Ethiopia nyine amaze kuyifata kabisa ariko Jesse nagiye mubibonye duhejeje kuganuka tuva mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika twe twitavye ubutumire bw'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika Melania Trump kw'ihuriro yari yateguye mpuzamakungu rihuza abatambukanyi ndetse n'abanega bubakanye n'abakuru b'ibihugu. Iryo huriro rero ryari rijanye n'ubuhinga bwa none cyane cyane ku bijanye n'indero z'abana, ku buhinga bwa none ku bijanye bijyavuga ati intelligence artificielle kugira ngo bifashe abana mu ndero, kandi twahungukiye byinshi. Hari ibyo bashoboye kutubwira bivanye no guhanahana ivyumviro bivanye n'igihugu bamwe bavamo. Umwe wese yarazana intambamyi ndetse n'ineza yotuma abana bacu babaho bafise ubumenyi muri ubwo buhinga ndetse n'abarezi. Rero benshi bagarutse ku kibazo kijanye no kwigisha abana ubwo buhinga bwa none bakurikije ururimi kavukire. Musanzwe muzi ibihugu bimwe bimwe biteye imbere ko n'abana b'abarundi bagiye kwigayo barafata umwaka wo kwiga ururimi, bica biha n'iteka ururimi kavukire rw'igihugu iki canke kiriya. Twaragarutse ku bijanye n'abana batoya, abana bari munsi y'imyaka 3. Aho ndatera kamo abavyeyi biraturaba yuko kizira kubashira imbere y'ama ecran, ni ukuvuga aya matelefone y'ubuhinga bwa none, ajya mu mateleviziyo aba umengo nivyo bihoza abana ngo amadese anime, ugasanga nk'umwana mutoya ariko yakaniwe amaso ariko araraba, gaca musanga ngo umwana ariko ararira bamuhaye iPad ngo niyo ngo ishobora kumuhoza. Rero muri iyo myaka ni imyaka umwana bafise umutwe ufata, kandi ikintu cinjiye mu mutwe kugira kizofudike cinjiye yakifashe muri iyo myaka kizogorana. Hama twarahanahanye ivyumviro n'ingene twoshobora gukingira abana bakiri bato ku bijanye na burya buhinga nyene bugezweho. Murabona ko isi iguma yiruka cyane mu bintu vy'iterambere, ko kizira ko abana bashobora kuja mwajya amatelefone cyane badakingiwe n'abavyeyi. Abavyeyi bategeza kumenya ivyo abana bariko bararaba. Nk'ubunye nk'akarorero bashobora kubona nk'ifoto y'umuntu bamuhinduye uko bashaka isanamu, nk'umuntu bamwambitse ubusa, nk'umwana bibonye bizomugora kumuva mu mutwe kubera atazobazi n'ivyo ariko araraba ivyo ari vyo. Rero ku bavyeyi ni kubatera kamo kugira bagume bakurikirana abana babo, ntibabahebere ayo matelefone. Twarahanahanye rero ikindi cyumviro cyuko nko ku isi yose abana bariko barajana n'ubwo buhinga ku buryo babura umwanya wo kuyaga n'abavyeyi, ko abavyeyi batohebera abana ivyo bikoresho baraba ibi canke biriya
ni uko ababyeyi nabo boza baragira ibiganiro n'abana hama bakamenya ibyo babwira ati iyi muzoyikoresha uku, ibi ntimuzobirabe, ibi muzobirabe, na cyane cyane ari nk'ibafasha kumenya ubuhinga bwo guteka, ubuhinga bwobafasha mu ishuri. Rero baciye bavuga ko hariho nk'amavuriro amwe bagira ahantu abana bateramira, henshi bahashyira amayekara kugira babone ibyo hirya no hino. Bace baduhanura ati aho kuhashyira amayekara muhashyira nk'amarobo aza arabavugisha abana, abigisha, abereka utuntu nko gukina. Hama baca batubwira ko ubwo buhinga bwa none aribwo bise intelligence artificielle mu kirimi cy'abafaransa, ko bwofasha mu buhinga bw'amagara y'abantu, mu buhinga bwo kwiteza imbere muri business, ndetse no mu buhinga bumwe bwo gufungura neza, bimwe nkunda kuvuga ibyo muri bya nutrition, nako nabwo nyine bwofasha. Mugabo imbere yo gufasha ni uko abigisha babyo nabo baba baranonosoye ubumenyi kugira ntibave babikoresha ukutariko. Twariko turabisubiramwo aho twari twashikiye nabo twari kumwe, hariho wacavuga ati none nk'ubu gikoresheje mu gikoni kigateka kikaca kizana kikabikurundako bigishushe kubera utaba waravyize. Ni uko rero bisabwa ko abarundi bokwijukira ubwo buhinga bwa none, na cyane cyane kwigisha abana. Hariho n'uwaciye aduha akarorero ko hakwiye nk'umugwi w'abana bakuze b'aba volontaire, cyane cyane babizi babifashe ku mutwe, boza baragenda nko ku mashure bakaza barigisha nk'abandi bana batoyi babo kugira nabo bamenye ubumenyi. Ariko hakabaho kucungera canke kwitwarika abana, kubakingira mu majambo make, kubakingira ntibave bibajana no mu bindi. Hanyuma ikindi nacyo bavuze ni uko abana bokingirwa ntihabe ibintu byo nibaza kubagurwa bakorekeje ubwo buhinga bwa none. Kubagurwa ni ibintu byinshi. Hariho nk'abana bashobora kuba bafise nk'abana, murabona ko isi iguma yirukanga cyane, na cyane cyane abo bana bariko bagera mu bigero, ugasanga nk'umwana bamwerekanye nk'ifoto yambaye ubusa, rero ugaca usanga nk'uwo mwana bamukuye impuzu nk'abagenzi biwe bivanye nk'ibyo baba bapfa, ugaca avuga ati nca ndakwararaza. Ugaca usanga nk'umwana afashe ingingo yo kuja kwiyahura. Abavyeyi bagasanga nk'umwana, muganga nibaza nk'ubwaha mu Burundi ibyo bubega utata buhari, ugasanga nk'umwana afashe ingingo kuja kwiyahura kubera bamugaragaje yambaye ubusa kandi atariwe. Nibyo vy'ivyo rero twaciye tuvuga ko umuvyeyi wese akwiye kurinda umwana wiwe, akamenya ibyo aguma araba mu matelefone ibyo ari byo, ntave azikoresha muri ubwo bube gito. Hama muri make twarahaboneye byinshi. Nibaza bakurikiranye ubuhinga ngurukanabumenyi, muharabonye ikirogo caje imbere y'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu wa Amerika. Sizi ko je ntimube mumbaza ati yari protokole we canke byari biki, mugaje nafashe ko yashatse kutwereka aho bageze kuri ubwo buhinga bwa none. Hama mu buhinga bwo kwiyungunganya, aho je nabonye ko bikenewe, biragabanya gukora witonda, bica binyarutsa akazi, biranyarutsa ibikorwa kubera wewe urabikoresha nk'umukozi, hama navyo bigakora ivyo bihaye. Nk'akarorero je hari hano nagiye nasanze bari bafise izine ikora amata, amayawuti, kare bakoresha baharutsa intoki kandi babiteruza intoki. Ahashatse no gutera kamo abo ngaha ku kibuga c'indege, na cane cyane abakiyoboye nabo bige ubwo buhinga n'ubumenyi kugira ngo baze barakora ibikorwa binyaruka. Murabona ko hari usanga baterura imizigo, baterera hariya bagira gute, mugabo hariho ikindi kintu gishobora kubasahiriza kikabereka inzira ingene babipanga. Nibaza ko ibikorwa bica binyaruka kandi bikagenda neza,
kandi nta n'abakiriya bo kwidoga ko bamenagurira amavarizo yabo. Aho ndabivuga nk'umuntu yakoreye imyaka itari mike. Rero aho hantu nagiye bakora amata yagenda ku murongo, murabibona nka kurya ko kuri Braludi usanga ibintu bigenda harya, ntibipfa kugenda gusa, biba byakoreshejwe n'ubuhinga bwa none. Rero akamo muri make notera abarundi ni uko twojana n'ibihe bya none, mugabo tukajana navyo mu bwenge, ntidupfe kujana nyabahururu ngo dupfe kuyoragwa ibyo tuyoye, ngo tuba turajana n'ihindaguka ry'ibihe, tubijane mu bwenge dukurikije ibizodufasha muri rya terambere igihugu cacu cifuza kuzoshikako, kandi dukurikije n'ingene tuzokoresha umwanya ukwiye, tutariko turazera inze, niko nobivuga. Rero n'abana bacu notera akamo gukurikiranwa kuva bakivuka gushika bagere mu bigero, ntidupfe kubatererana. Abigisha tumenye n'ibyo abigisha ariko babigisha ibyo ari byo, ko ari bizogira akamaro abo bana, bikagirira akamaro ndetse n'igihugu. Muri make rero urwo rugendo rwabaye ingirakamaro kuri jewe, rwabaye urugendo shuri, kubera twagiye turahanahana ivyiyumviro n'abandi, hama twarashoboye no guhura n'abandi bagenzi. Rero abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu kw'isi yose, abo twari tumaze guhura, twabaye gukumburukanya, twarashoboye no kubonana n'abanega bafise abakenyezi b'abakuru b'ibihugu. Rero muri izo ngendo zituma umuryango waguka n'ubugenzi bwaguka.